ugarane Mwaramukanye Imana nshuti na mu bagenzi mwamwe mudukurikirana ku biganiro byacu bitandukanye bya JCTV. Uyu akara umwanya w'ikiganiro ukuri kutamenyekanye kuri kahise. Mu myaka iheze Uburundi bwaraciye mu bibazo bitandukanye, aho mu mwaka w'igihumbi n'amajana umwaka w'igihumbi n'amajana habaye ihunyabwoko ryakorewe abahutu, nk'uko leta y'u Burundi ibicishije ku nzego ziserukira abenegihugu, no kuvuga inama nshingamateka n'inama mpuzamamateka zavyemeje. Kuva zemeje ko habaye ihunyabwoko, nyuma y'amatohoza atari make yakozwe n'umugwi severe washinzweho na leta bivuye mu masezerano ya Arusha, uyu mugwi ukaba wemeje ko mu gihunyabwoko ryateguwe harimo uruhara rw'umugambwe Iprona. Ku munsi w'Imana uheze abatari bake mwarakurikiranye ibyo mu Arongoye uwo mugambwe Iprona uyu munsi avuga, arahira akarengwa ko atahunyabwoko ryateguwe no mugambwe Iprona. Yamara abatari bake yaba amashirahamwe n'inzego z'igihugu bakabemeza ko uyu mugambwe ari wateguye igihunyabwoko. Ariko yamara umugambwe nawo bakavuga bati ntabwo umugambwe ari wateguye igihunyabwoko, ihibambewe ni leta, kanatsinda yari leta yarigizwe na gisirikare, ukuvuga kuva kuri Kapiteni Michel Micombero yararongoye igihugu ico gihe n'abandi bose bakaba bari abatari bake, bakaba bari abasirikare. Ariko benshi bakaca bongera bakagaruka bakibaza bati mbega uno munsi abari abasivili ico gihe bari muri Iprona, mbere binavugwa ko bagize uruhara rukomeye mu gutegura igihunyabwoko, bagatanga karorero nk'uwitwa Simbanani Aritemo ico gihe yari umushikiranganje wa leta, kandi akaba yagiye ahabwa ibiti bikomeye muri leta ya Iprona nyene. Bakavuga bati aracariho, siwe wenyene na zino nicaye nzino nyene yarabaye umushikiranganje muri leta ya Micombero, kandi nuno musa aracariho, aracavugwa ko ari mbere n'umuprona kandi akavyemangira. Bamwe akavuga bati nimba Iprona ihakana ivyo byaha kwitabikoze, mbega abanywanyi bayo babikoze kubera iki atabihana umugambwe wigeze ubafatira nko kubirukana canke kubafatira izindi ngingo zituma batotukisha umugambwe. Tukaba rero uno munsi turi kumwe ku murongo wa telefone n'umwe mu barongoye amashirahamwe y'imfuvyi zanyazwe abavyeyi mu mwaka w'igihumbi n'amajana nawe nyene akaba yahatakarije umuvyeyi wiwe. Nawe se wundi n'urongoye ishirahamwe Correctif Internatinale des victimes survivantes du génocide de 72-73 avant et après, akaba ari mu gihugu ca Canada, akaba ari Nzeyimana Frederic. Nzeyimana Frederic, turabaramukije. Ndagize gakehi wabo y'Uburundi mwese n'abandi bose bariko baratwumviriza. Mwarumvirije neza ibyashikirijwe n'umugwi severe mu nama nshingamateka itariki 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka waraye urangiye w'2021. Mwongera murumviriza ibiheruka gushikirizwa n'umugambwe Iprona. Mwebwe mwishirahamwe Correctif mwavyakiriye gute? Narumvirije neza ikiganiro umukuru w'umugambwe hari ubu Olivier Nkurunziza yatahaye abamenyesha amakuru, agerageza gutanga insiguro ukugene raporo ya severe yoba yararengeye akarimba umugambwe Iprona mu kuwegeka ko uruhara rw'ihonyabwoko wabuze umuvyeyi mu 1972, hanyuma nk'umuhinga mu vya kahise k'Uburundi na cane cane mu kigabane ca anthropologie, nk'umwigisha ubu nyene w'ibyo vya ethnologie muri college universelle no muri Canada. Ibintu byavuzwe n'umukuru w'umugambwe Olivier Nkurunziza uko no bisigura, rero ndabishira nta buryo na bumwe bushoboka ko umugambwe Iprona woba ataruhara ofise mu bintu byabaye mu ihonyabwoko. Icyaha cy'ihonyabwoko cyabaye 72, nk'uko nyine umugwi severe washoboye kubisigura ugatanga n'ivyemezo bikwiye. Mu kwishura bwa mbere kubera ivyo nyine ncamuga ntibinumvikana ingene leta y'u Burundi haciye amezi 9 ico caha, kuko ihonyabwoko ni icaha kibi cane, icaha c'agahomerabunwa amaleta yose abwirizwa guhana. Kibaye carakozwe uwo mu Burundi byaravuzwe yuko nyacaha cakozwe, baratanga ivyemezo bikwiye,
inanga nshinga amateka na nkenguza amateka ziravyemeza. Ivyumvikana na buhoro ingene leta y'u Burundi haciye amezi 9 yacaca gahomera bunwa cemejwe icese mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka kuwa 20 Kigarama umwaka uheze, hakagira iki gihe atategeko rihana ico caha canka abagihakana irasohora. Tankeka nimwe two hamwe yategeko ryoba ryarasohowe ivyavuzwe n'uwo mukuru wa Iprona Olivier Nkurunziza byaca bimushira mu mugwi wabo twita mu buhinga bwa anthropologie abahakanyi ba genocide mu rurimi rw'igifaransa negationniste. Mu Burundi nibishasha mugare kampakanya nsigure neza icarico aba negationniste abaribo n'imigwi yabo. Ego tuwakwijambo icaci honyabwoko ko n'icaha kimaze kwemezwa hagatangwa ivyemezo uwari we wese aza kukivuga ku kintu ugwa mu bacemeza canke mu bagihakana. Uri kuravuga ikintu kwihonyabwoko ugwa mu bavyemeza canke ugwa mu babihakana. Tuvuge ababihakana kuko nibuza kumvamwo ivyavuzwe n'umukuru w'umugambwe Olivier Nkurunziza. Je ndiko ndamwumviriza namwumvisemwo ubwa mbere ahatandukaniye na le premier vice président Bazombanza. Mugabo we akaza gusa ahubwo nivyo numvise bivugwa n'uwitwa Professeur Evariste Ngayimpenda nawe nyene ahakana, uwitwa Tasie Sibomana nawe nyene ahakana, uwitwa Aberi Gashatsi ahakana, abitwa Bazeno Nicayenzi bahakana, abitwa Baroza Hakizimana, Emmanuel Nkurunziza, nejo wundi uwitwa Leonce Ngendakumana. Abo bose bariko baravuga ku vyicegeranyo ca CVR vy'ukuri na bagwa muri iyo groupe y'aba negationniste. Negationnisme ikogwa ziri uburyo bune, hariho 4 méthodes z'aba negationniste. Ya mbere ni kwirengagiza ivyemezo vyatowe, mu gifaransa ignorer document et témoignage. Ubwa kabiri kugerageza guhinyuza ivyemezo, mu gifaransa mettre en doute les faits. Nta kujya wumva ngo amagufa yo ku ruvubu n'ay'abatutsi isa y'abahutu. Ubwa gatatu kugerageza kubita ku bandi, mu gifaransa postuler l'existence d'un complot. Olivier urumva ko avuga abasoda leta militaire abita ku bandi. Ubwa kane ni kuyovya canke gucurika canke guhindukiza inkuru zatanzwe n'ivyabona, mu gifaransa falsifier les preuves. Ugiye muri ubwo buryo bune bwo kuba umunegationniste baza gusangamwe ivyavuzwe n'umukuru w'umugambwe Iprona. Hanini yasigura avuga ati ko Iprona itari ikiri umugambwe igihe leta ya Michel Micombero yakora ihonyabwoko waho, ntiyari ikiri umugambwe. Ico sico yari ikiri umugambwe. Ko kwitwa umugambwe bwa kabiri, ko kwitwa umugambwe umwe ko kuri we ntibisigura ko nyamugambwe ari wo wari leta. Urumva rikarahindukiza ibintu byose. Ati ko ubwa gatatu ko ibyo kwagiye umugambwe ntibishoboka kubera kuri we umugambwe wari waratembagajwe mu 66. Ufashe ibyo agomba gukuramwo ukagaruka mu buryo ihonyabwoko risigurwa genocide, cyane cyane uko inama mpuzamakungu ONU yashatse ko risigurwa. Ibyo nyine ariko arakuramo nivyo tuza kurondera kugira twemeze ko habaye ihonyabwoko mu Burundi. Ihonyabwoko bakubwira ritegezwa ko ryavuye mu mutwe wa leta, hanyuma rirapangapangwa, ni kandi cyane cyane bagomba ko werekana ingene vyapangapanzwe. Ibintu rero dufise ari byo umugwi severe wasiguye neza cyane, ni gusigura ingene vyakozwe na leta, hanyuma iranongera irerekana neza ingene vyapangapanzwe. Uburyo vyapangapanzwe icambere n'ivyo nyene Micombero uko nyene bivuga itwa aratembagaza leta y'abaganwa
agaca wenyine afata umugambwe akawigarukana ko akacongera agaca utwara azari karapanga kuzokora ihonyabwoko ivyo ni mu bintu azokenera umugambwe azokenera kuwutwara turiko aho tubitwa ko turiko turasigura ko ni ihonyabwoko ko turarunkamwe ivyo bice vyo gupanga hanyuma amaze gutwara iyo pleno mu kabiri araza kugira n'ibisirikare azokenera abasoda bo kuja gutwara hose nk'uko azorungika abaguverineri abasitanteri abaki arikara panga abantu bazomufasha kuza guhonya abantu bo miryango y'abahutu mu gihugu cose mu maprovince yose umugambwe w'iprona abajerere igisirikare imiduga ivyo vyose n'ibintu akeneye ivyo rero kubera twasanze yarabikoresheje umuntu ariko arasigura ihonyabwoko yamaze kumva ivyo vyemezo vyose n'ivyo dufise ko nta bindi urinze uvuga ko ivyo bintu atari vyo ngombwa ko ari umuntu aba ariko arahakana ko ryari ihonyabwoko ko witwa ko adutwaye ivyemezo byari kudutuma byatumye severi ivuga nyine ko habaye ihonyabwoko ni kubera ko batoye ivyemezo muri ivyo vyemezo rero harimo umugambwe w'iprona harimo abajerere harimo abasoda harimo abantu benshi kuko nuko niko yabipanze yatabikoresha ntiyari gushobora nta buryo na bumwe leta ya mishomero ariko ikora itashizemo umugambwe w'iprona idashizemo ivyo aho rero bwa mbere numvise rero benshi si Olivier Nkurunziza gusa navuze n'andi mazina bose bariko baravuga barahakana kandi guhakana ihonyabwoko ryamaze kwemezwa itegeko rizokwandikwa ritegerezwa nacyo nyine kubahana bishobora guhakana ihonyabwoko kandi bamaze kubwira ko ryabaye mu matoza twakoze nuko itariki 23 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'1966 ariho umugambwe ibindi migambwe yose yari ihari yafutwa hagasigara umugambwe iprona wonyene ukaba umugambwe wonyene rudende warusigaye ku rubuga rwa politike kandi na warutwara igihugu abamwe reba bagaca bahisigura bavuga bati nta kindi cabuza ko uwo mugambwe utaba uwo mu Gifaransa bita parti état ako gace niko katwereka neza ako gace nyene nubwo bakavuga nkumengo niko gafata umugambwe iprona kuko twe niko katwereka nyene yuko ihonyabwoko rizari ko yategurwa ico gihe si benshi bazi yuko ubwa mbere tweswa intwaro leta z'u Burundi hari intwaro y'abaganwa yakurikiwe n'indi ntwaro yo kwa Micombero igihugu cyane gitwarwa n'abantu leta ni leta ubwa mbere hatwara abaganwa ico tuzi nuko ku ntwaro z'abaganwa z'abami kuri bamwambutsa cyane n'abandi baje imbere ico tuzi nuko izo ntwaro uko zari zimeze kose nta mwanya n'umwe bigeze bavuga ko baharigeze iyo ntwaro igerageza gushaka guhonya abantu bo mu miryango yo yitwa y'abahutu nta nahamwe barakora ibindi bibi byose mugana namwe bavuga ko intwaro y'abaganwa hari igihe abahutu bishwe nk'abahutu iyo ntwaro yitwa ko yari yubakiye igihugu cyose abantu batamarana cyangwa batishwa kubera imiryango cyangwa kubera ko bavutse urumva niyo yari yubatse Burundi iyo ntwaro yubatse Burundi niyo ubutegetsi bwo kwa Micombero buza gutembagaza atembagaza intwaro uko yari imeze kose mbwa yayubakiye igihugu cyose kandi abarundi barakundana yego kushiko kahise nikavuga yuko hari igihe ivyitwa abahutu n'abatutsi bigeze bagomba kumarana nta narimwe urumva ico cari ikintu ciza mu gihugu nico cari cubatse igihugu mu giyo ntwaro yubatse igihugu nyene ico ngoma ko abantu bombi iyo ntwaro y'abaganwa imiryango yose yakorana mu Burundi hariho abaza kwiyumvira kuyibomora bitwa ko bagomba kuduteza imbere gusumba aho ndagomba kubahoma bakantu kakunda gusiga abantu ni abo baza kubomora intara ya Cami nabo bitwa Micombero nabo nyene barafina umuryango abantu bavuka mu muryango w'abahima rero nibo bitwa ko wari ufitaniye ibibazo n'abami ico gihe niwo uza kubabomora mu kubikora ubwa mbere hariho ibyo 65
kudeta bavuga 65 ugiye kuraba neza imbere barakubwira ni aza kubeshira ngo nabahutu baserukwavu bagomye gutembagaza umwami mugavya ari byateguwe neza na Micombero ko Micombero niwe yari ishinzwe gucungera ubuzima bw'umwami nukuvuga ntiboza kumutera ushinzwe gucungera ubuzima bw'umwami atari hari kandi umwami mwamutse aravuga ati narahamagaye Micombero ngo aze kuntabara aranga kuza aranga no kwitaba telefone ari we yarashinzwe ubuzima bw'umwami utwo n'utundi uza kutwereka ko harimo ikintu mwambutsa nyine yabyivugira ibyo by'amakudeta biteye narahamagaye uwuncungera Micombero aranga kwitaba aranga no kuza kuntabara Micombero aza kuza ngo haheze nk'amasaha 3 nk'uje kuraba yuko umwami yapfuye agasanga aracariho kubera umwami yahavuye acahamagara ababirigi hanyuma asanze akiriho mwambutsa bwuko nyene Micombero ntiyigeze yinjira no ku kirimba kuraba n'ingene meze wamengo yaraje kuraba gusa ko napfuye azogaruka aca mwomora amubwira gusa ngo ubu rero kubera abahutu basaze urumva simenya ngo noshobora gucungera gute banza ukinjure gatoya umere nk'uja hanze umara kanya mbanze nsubire gupanga akarere kugira ndabe ingene nzo gucungera ubuzima nuko umwami mwambutsa asohoka nk'ugiye kugira ngo Micombero arapanga akarere ka security yiwe ubu ntazogaruka mwambutsa aravuyeho ntazogaruka niko nderekana ingene Micombero atembagaza intwaro ya cami buhoro buhoro azazicara ikarakora hanyuma nawo baza kuzana umuhungu we akaba ariwe baca bashiraho ibintu bitigeze biba mu Burundi Micombero agaca musaba kumubera kwaba premier ministre wiwe mugari hagace gatoyi abantu bakeneye kumenya umwami Ntare Senke buca aja muri Kongo mu bintu kujya nyine ku mukuru w'igihugu agenda mu bintu guserukira igihugu Micombero yaramusavye ico ntibakunda kukivuga abapolonye yaramusavye buca agenda amusaba ko buca hinduye itegeko ry'imigambi myinshi agenda ashizeho irindi tegeko rishiraho umugambi umwe iprona yego iryo tegeko umwami Ntare Senke yagiye arisinye kubu hacitse umugambi umwe gusa mu iyindi yose ivuyeho hasigaye umugambi umwe iprona arafata indege acaragenda muri Kongo bwaho urumva ntazogaruka bwaho Micombero acavuga ko yamutembagaje agaca ubwo nyene wenyine acika umukuru w'igihugu agaca acika n'umukuru w'umugambwe iprona yaraye ishizweho nk'umugambwe umwe uri byari karabivuga ko gace ntagomba kuvuga neza hari itegeko rishiraho umugambwe umwe rikure yindi aciye iminsi 2 iryo rirasinywa neza ririho haciye iminsi 2 acavuga ko umwami yatembagajwe Micombero agaca musubirira agaca yigira n'umukuru w'umugambwe nyamugambwe wovuga gute ngo ntawe uriho kandi byanditse ahubwo turi umwe nyene uko niko igihugu kimeze muri uwo mwanya ntushobora kuza kuvuga ngo nta mugambwe yipfuna uriho kandi byose bivuga wavuye ku bami iyindi bayikuye ubu hasigaye umwe mu Kirundi bakubwiye hasigaye umwe nyene muri iprona basigura ko uwo mugambwe ngo utari kwikora mu nda ngo wicira abanywanyi bawo kuko ngo bapfuye bose ngo barabadasigana ibyo bita falsifier les preuves mu gifaransa muri bya bimenyetso bine mwavuga ibimenyetso bari kubwira ikuntu byagenze umwami yatembagajwe yagiye bamusinyishije yuko hagiye umugambwe umwe hanyuma Micombero aciye avuga ko ari wawutwara ibindi nibiki inkuru ya KAHISE niyo nyene kuva ico gihe dutwagwa n'umugambwe umwe userukirwa na Micombero kuri igihugu niko kimeze ntushobora kuza guhindura ngo umugambwe n'ikindi kintu cagiye ahandi uwo wundi bariko baravuga wagiye ahandi nta buryo nawe ushobora kubusigura ko nta wundi uriho uwariho n'uwo nyene Micombero atwara ubyo rero n'ibyo bimwe by'abanegationiste agira naho uraba bimutsindagira mu kanwa aguma agomba kuvuga ngo sibyo akazana n'ibyo nakubwiye mu gifaransa bavuga za bwa buryo bune bwo kuba negationiste
ubwa mbere inyorere document banyaje kwirengagiza ivyemezo vyato ivyo bintu biragoye ko mugambo yiprono kiri ngaho uko falsifier preuve bakubwiye ko byagenze gutya akagomba kuvuga ngo siko byagenze hanyuma kugerageza guhinyuza ivyemezo mettre en doute les faits ariko byanditse abantu bose iyo bariko barahakana nawe bica bigaruka ku bintu ibi n'ubuntu bwinshi dushobora gutanga bw'uburorero bw'abantu bagomba guhakana kubera ibyemezo mwabitsa bitubwira nk'itegeko ryabagaza ku birya byo mu Rumonge cyanditse rivuga yuko abarobere b'abahutu bateye 2:30 y'ijoro twebwe mu byemezo cyo tuvuga abo bantu bateye hatabona batandukanya gute umuhutu n'umututsi kandi bose ico ari we yacanditse byanditse ko nyine ko yateye urumva rero utangwe kuja kuvuga ngo hateye abantu nibyo tweca ibyemezo bicaye kubwira yaba abatera ababona gute nibyo rero bica biza kubatsinda agomba guhakana ivyemezo dufise utangwe guhakana ivyemezo severe yatoye byose harimo cyane ibyo bya iprona no kuvuga agomba kuvuga ko severe ataburyo na bumwe ishobora gusigura ko habayeho nyabwoko ku bahutu mu 2022 kuko ibyemezo yari yavuze nivyo nyene yatanze ibyo nabyo nivyo dufise hariho amajambo maze imisi azakoreshwa mbere ibikorwa bigitangura byo kuzura ibisigarira by'abantu twarabibonye nko ku Ruvubu turabona no mu zindi ntara zitandukanye aho mbere ibyo bikorwa bigitangura wumva nitwodoma kuri utoke gusa bona abaprona gusa ko nabandi bari mu yindi migambwe itavuga rumwe na leta barabivuga ariko cyane abo batama bakuze muri prona baravuga ngo ayo magufa ngo nayo bagiye gukura handi hantu bayakuye ku kaburi bamaze kubona ko ibinyamakuru n'amaradiyo bibikurikiranye cyane bakabona ko mu byo kuri ibyo bintu bizuwe neza aho byahambwe bace batangura kuvuga ngo no kuzura kabuze no majambo umukuru wa severe yakoresheje ejo bundi mu nama yari ihari yahuza umugwi severe n'umugambwe iprona bababwiye bati imvugo yo kuvuga ngo no kuzura kabuze ni muyihagarike akaba karabaye abantu barishwe sagasesheshwa rumuri nahubwo twige kwemera ibyabaye kugira ngo tuvyihane ntibizosubire mwebwe namwe ku ruhande rwanyu iriho nyabwoko ko ryakozwe mu by'ukuri ni cyahe gishobora gukorwa kugira ngo agatima kabi nkaka kagiye karibonekeza mu Barundi mu myaka itandukanye mu iyo nama y'abaprona baravuze ngo ibyabaye 1993 ari abatutsi bishwe ngo byakozwe ngo nabe mu 72 ngo impfuvyi zindwi na kabiri zariko zirihora ngira nawe kuri impfuvyi ngira warabaye mu bihora sinzi canke byo batari ntabyo ku ruhande rwanyu kugira ibi byaha bene ibi bizotuzwe mu Burundi hokogwa iki no kubihakana canke no kuvyemera naho ni inyishu nimwe ufata twebwe ihonyabwoko icaha c'ihonyabwoko uko inama mpuzamakungu isigura igomba no kubereka ko ari iryo nibijya byavuzwe n'umugwi wa CVR washikanye mu nama nshingamateka nta bindi byemezo bindi tuzoronka bisumba bijya biri muri raporo ya CVR byose birakwiye ivyemezo yuko habaye ihonyabwoko kubavuka mu miryango y'abahutu 2022 ico caha caremejwe mu Burundi kujya nyine cemejwe ntihakirimwo kurinda kubyarira ivyo nibyo byari kuba imbere yuko bavyemeza naho rero utiyago kugwiki itegeko kubera byemejwe igiteza caca gikurikira ubwo nyene ni itegeko rihana abo byagirizwa n'ababihakana n'abashaka kubifovya kubera byaraheje kwemezwa inama nshingamateka na kenguzamateka zirabishira ko ikidodo ni nako inama mpuzamakungu ibishaka amareta yose umaze kumenya ko abayishigonyabwoko utegerezwa guhanwa kubwihonyabwoko ntirigirirwa ikigongwe bihana bangaha imigwi ibiri ababikoze n'abashaka guhakana ibyo byemezo subiramwo
guhakana hari uburyo buneje ngomba kuvuma ndagisubiramo kugira ko abantu bacumva umuntu wese ariko aravuga ko bijya byavuzwe aza kugwa mu bariko barafasha CVR kuvyemeza canke mu bariko arafasha kubihakana hari uburyo bunereka ndabusubiremwo kwirengagiza ivyemezo vyatowe mu gifaransa ignorer document et témoignage ubwa kabiri kugerageza guhinyuza ivyemezo mu gifaransa mettre en doute les faits ubwa gatatu kugerageza kubita ku bandi bavyita postuler à l'existence d'un complot ni kiza avuga ngo abo mu 70 imfuvyi yo mu 2022 zagombye kwihora ça c'est postuler à l'existence d'un complot kane kuyovya cagucurika caguhindukiza inkuru zose z'ivyabona nivyo bita falsifier les preuves ibintu byose uzokumva abantu bariko baravuga barumvirije neza raporo yo mu CVR impapuro 5,000 harimwo n'amashusho n'amacapo akakubwira ko byavuzwe nabo byakoze ko bagiye mu gihugu cyose ko abajewe nyene bavyivugiye ko urinze w'umuntu afata ivyo vyemezo byose kujya bingana akagerageza kubihindukiza ubwa mbere ni we yobari nyamuntu numuki mu Burundi kugira ngo abari we wenyene ahenyuza ivyavuzwe n'abarundi bose naho yobari leta nayo nyine icigwa mu ba negationiste ngubu kubera iryo teko ritarasohoka mu by'ukuri kugira leta ntibirasohoka iryo tegeko hari ikintu bita ntuzeye mu mategeko ntuzeye n'amambuza bakongoni complicité de génocide gufasha abo byakoze ubivuze nka leta amareta yose yagiye abaho mu Burundi kubera ubutuzi ko nyacaha cabaye amareta yose yabayeho mu Burundi kuva ko yo kuri micombero nyene yategerezwa kuba yarashizeho iryo teko ryo guhana iyo kwa micombero ntiyashobora kurishiraho ko niyo yabikoze iyo kwa Bagaza ntiyashobora kurishiraho niyo kwa Buyoya ntibashobora gushiraho amategeko ko bari muri abo nyene babikoze abo turumva igituma izo leta zitigeze zishiraho iteko ryo guhana ihonyabwoko nibo nyene barikoze muga izindi leta zititirirwa abo barikoze nta na kimwe gisigura igituma wumvise ko abantu baho bahonejwe na leta ukaba ufise abantu bavuka mu yo miryango bashika ku miliyoni nje mfata yuko hariho imiliyoni nini buri 6 ubu haroshika ku miliyoni 8 z'abantu bakozwe ko n'igihonyabwoko nukuvuga abishwe ico gihe naba bavuka ko ihonyabwoko si bariya gusa bahambye hariho nabo basize hariho ibyababaye ko ivyo byose babona umengo gusa na magufa uwo nuwishwe physiquement mugasiga umwana kungoyi n'uwo mwana apfira hejuru mu victim nibyo biranyagwa nibyo bikenje biwe bikanyagwa ivyo byose biri mu buryo bw'uhonya harabo yica niza genocide zitatu bavuga ko genocide ni gutatu kwica ugahamba mu kuzimu physique hariho gukora ku buryo azopfira hejuru bayita genocide bio-economique biologique ou économique ni nko kwicisha inzara umuntu ivyo ubona biriko biraba n'ubu umutwaye itongo mu by'ukuri ugomba zokwicwe n'inzara umugize impunzi ugomba zokwicwe n'inzara babona gusumengo ntiyamukoze ko muguba wabakoze ko nyene ivyo biracabananya gushika nino musi abatari mu matongo bitungiwe n'Imana mugano kuganya muntu yaragushize mu buryo ushobora gupfuko nyene iyo rero uri kurabiraba ni kuvuga ubu leta ndishobora kurindira byamenyekanye ko ryariho nyabwoko ngo wongere kundi mwaka canke imyaka 2 kugira abantu abasiribiva babe baragogwa kandi bamaze kuvugira ko ico kintu categeza kuba cahanywe kugira ngo babikoze nabo babihakana nabo bamatanye bose utegeza kubakura mu nzira utabakuye mu nzira byohagarara gute ibandanye uko nyene ndashobora kwemeza neza ntihenda yuko umukuru wa Iprona Olivier Nkurunziza arashigikiye ihonyabwoko mu buryo y'abahutu mu buryo bwo kuhakana hama bigaca bituzana kuri iki kintu ihonyabwoko rimaze kuba bari
cyane cyane bagomba wiyumvira abo byakoze ko n'ububabare bibasigamwo kubera ihonyabwoko ari icaha kibi cyane, icaha c'agahomerabunwa, icaha amaleta yose yo kw'isi abwirizwa guhana, kimaze kuba carakozwe kubera iki bagomba kugihanwa, kubera ko bazi yuko kidahanywe ntibishobora guhagarara, niko byanditse. Ihonyabwoko rikaba ritahanywe nta buryo na bumwe bishobora kwihagarika ryo nyene, uko ribandanya mu buryo bumwe cyangwa mu buryo bubiri cyangwa mu buryo butatu. Nico gituma uko gukena kw'igihugu c'Uburundi, ibyo byose ubona biriko biraba biramatanye nuko iryo honyabwoko ryakorewe abahutu 72 ritigeze rihanwa muri myaka 50. Arico gituma tugeze ngaho. Uno munsi leta y'u Burundi yategerezwa leta y'u Burundi iravuga ko iri ku kivi kandi kurihana bateza kurihana kuko icaha iyo kidahanywe buraca ikikisubiriza nkuko muri ko murabisigura. Ariko kandi umukuru w'igihugu ahari uyu munsi General Major Variston Ndayishimiye yaravuze ati ntabwo twoza turafata agapande ko Burundi bwace mu bihe bitari byiza imyaka itandukanye, reka turindire severe heze gukora icegeranyo hanyuma tuzofate umwanya wo kuvyita izina abarundi twese turi kumwe. Ariko kandi yarongeye aravuga ngo abakozeho nyabwoko ry'abahutu 72 barashaje, uno munsi n'uwo bahana ntaco byo kungura Burundi ngo kubera ko nta nguvu bafise zo kongera gukora ibindi bibi, kandi nivyo barashaje aca imyaka 50 kuba kiriho, abandi nabo ntabwo bakiriho. Ku ruhande rwanyu basabye imbabazi kubera n'imyaka ibarega ariko batiriwe barafungwa, ku ruhande rwo bacitse ku icumu, ku ruhande rw'imfuvyi, abapfakazi n'abangajwe, ntimwohava muzitanga ku ruhande rwa Correctif? Ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu nawe yo bari mukuru w'igihugu cyangwa ari we wese, ihonyabwoko rimaze kwemezwa ugwa mu migwi ibiri, abagemeza n'abarihakana. Ibyo yavuze ko arindira icaha urumva severe banziheze, na wenyine agwa mu migwi y'abanegationiste muri bwa buryo bunene atanga. Umuntu yivye ino munsi bamuhana ryari? Bamuhana ino munsi. Uwishe umuntu ino munsi wundi bamuhana ryari? Bamuhana icaha cabereye. Ibyaha byose biriko biraba mu Burundi babihana aho babimenye ko nyabyaha byabaye. Ubu icaha cy'ihonyabwoko caramenyekanye ko cabaye. Urindira iki? Ivyo byo guhana igihe cyose cyaha kiserutse cyategeza guhanwa n'ubutungane, nta by'ukurindiriye cyakurindira biri kiretse gusa ari umuntu atagomba ko nyo cyaha kivugwa. Mukuru w'igihugu kujya bivuze ukurikije amategeko y'ingene ihonyabwoko risigurwa, nawe nyene ukabivuga cyo kimwe n'ibyo kuvuga ngo ababikoze barashaje nibo bahanwa bimuta, nawe nyene mu mugwi wa negationiste. Kuko itegeko Uburundi bwasinyiri, Uburundi bwarasinye itegeko rivuga ivyo nyene yuko Uburundi bwemeye insiguro itegeko mpuzamakungu rya ONU ivuga ivy'ihonyabwoko n'ama article yose abivuga, avuga ko leta itegerezwa guhana, tibigirirwa ikigongwe, tibigirwa gute, ntushobora guhinyutsa, byose byamaze kuvugwa. Leta no kuvuga ubu iriko iyo nyene mu guteba canke mu kuvuga uko k'umukuru w'igihugu uba uri kurarenga amategeko. Leta y'u Burundi yasinye itegeko mpuzamakungu ONU kuwa itariki 6 y'ukwezi kwa 0 mu 1997 niho babisinya ayo mategeko, kandi barayanditse mu mategeko y'u Burundi. Bishoboka rero uko dufise itegeko cyane cyane turifise ryanditse, wumva umukuru w'igihugu ariko aravuga ibica iruhande y'itegeko kandi itegeko ririho mu Burundi. No mu ndahiro y'umukuru w'igihugu n'abategetsi bo hejuru nk'abashikiranganje, no kuvuga abagize leta barahira imbere y'abarundi badugije ukuboko hejuru, bafashe n'idarapo ry'u Burundi n'igihumwe bw'abarundi bavuga bati nzogwanya ivyiyumviro byose n'ingendo z'ihonyabwoko.
n'ivyirumva ubigumije gutyo bamaze kwemeza yuko habayeho nyabwoko icyo bita icyaha cy'ihonyabwoko genocide crime contre l'humanité ubuntu ubigumije gutyo ni ukuvuga ingene byagenze kugira ibihonyabwoko ni ukuvuga abishwe abo bitwa abahutu mu kubica yari abatse ubuntu icyo bituma bishwe n'abamenje n'ibikimwe aramwaka umuntu numumenja ikindi kintu nicyo gituma ashobora kucica ubwo buntu rero kuva bibaye abahutu byakoze ko ni kugera no munsi nta numwe arabo basubiza tugarutse gato tugarutse kwica umuvuze cy'ubumenja nubwo iprona ihakana twavuye turonka ivyemezo mbere birimo n'inzandiko aho wari umunyamabanga wa iprona yanditse agira ati ku izina ry'umugambwe iprona yari yandikiye abatwara abajerere na ba mustanteri hamwe n'ababuramatari abo bose no baserukira umugambwe hagati mu gihugu yabandikiye babwira ati mushireho abasore abajerere bahagarike abamenja abiswa abamenja nabo abahutu nabo nibo bakoreho nyabwoko nkuko icegeranyo c'umugusevere cavuye cemezwe n'amashami amateka n'inguzo amateka bikoranye byahavuye niko bibivuga ku ruhande rwanyu nk'abiswa abamenja ese iyo mubonye abavugwa ko ari bo bagizemo uruhara mu kubahekura no kubangaza mwumvise bariko barahakana ibyabaye mu by'ukuri mwiyumva gute mu vyakira gute wimva nabi cyane ni naco congera kibabaza ni nk'umuntu ariko arakuvyirogota imbugita wawu ni nyene yakwiciye so akakugira imfuvyi ugakurura imfuvyi ubu naho n'ubu imana yitwa ko yari yafashije ibintu bikagaruka habona agacaba uwa mbere yo kuza kubihakana aba ariko aragucumangira mu icyo bita gukora mu nkovu kandi bica bibabaza no gusumba ko byakubabaje kuri mwe wari utangiye kuvyibuka urakoze kuvuga umukuru w'umugambwe nguko nk'umuhinga uko ndora ko umukuru watwara jere umugujere Professor Emile Mworoha nta buryo na humwe yoshobora kuba atarimwo kuko nk'umuhinga mu bya anthropology ngenda kwereka ingene adashobora kuvamo mu byemezo severe yatanzwe ivyo hose byaravuzwe ko abitwa abajere bonyene baje kuvuga yuko bagize uruhara barabatumye ico ni muri icemezo hari abantu baje kwivugira egwa nk'abajere twarakoze ibi umuhinga muri anthropology ngomba gusa uraba bajerere ubashire mu cibitoki abandi ubashire mu Kayanza abandi ubashire mu Rutana abandi ubashire mu ntara zose n'amakomine yose mu Burundi hose abafashwe abajerere barimwo igihugu cose ikibazo kiza ni abo bajerere ari abo mu cibitoki ari abo mu Ruyigi ari ab'Igitega ari Bururi ari ab'Imakamba ari ab'Ingozi kuko ni hose abantu bitwa bajerere bakoze ikibazo ni bigishijwe na nde ni utora hariho umuntu yabibigishije kandi arabumvisha arababwira abo gufata baribo ni kimwe aramuha umwanya kubatora kandi arongera amubwira ko bose barazi ko gufata umuntu ugiruze kumwica barazi ko ari kibi mbwa yarabumvishije yuko genda mu bafate tubice nta na kimwe muza kuba iyo abo bajerere bamenya ko baza kuba ikintu ntibari gufata abantu ngo babatware ufasha ku gace konyine uca wumva yuko ihonyabwoko ryaza rigeze kure ariko barigisha abantu barose abazobafata barabigisha kandi aramwemerera yuko ufasha abo bamenja nta na kimwe kizokubako kandi nta na kimwe cababayeko uwo n'indabigisha ntibishoboka ko ari umukuru w'igihugu si imicombere yakwiye intara zose aza kwigisha abajerere ababwira abahuta bari bo gufata abo bamenja uwo nutwara canke urwego rutwara nyene jerere mu mugambwe iprona atawabibigishije tavyari gushobora kuba ngo umujerere w'Ingozi yibwire abahuta afata abamenja afata ingene abamenya n'abaribo kuko ntivyavigire biba mu Burundi ni kuvuga ari umuntu yababwiye bameze gutya iyo nsiguro
gerageza umuntu yibaze gusa yafashe umwanya ungana gute kwigisha abo bajerere bose bo mu Burundi bafasha abantu bakabitahura neza kandi bakongera bakabikora. Si mu 2022 yabibigishije biteza kuba byaje imbere yaho. Hari uvuze iki ko hari byabaye imbere yaho tuca tugaruka ku ikete ryanditswe mu kwezi kwa kane ryandikwa na komanda Martin yahoze hari mu mwaka wa 1968 yandikira president Micombero amubwira ko hariho ibimenyetso vyerekana ko mu Burundi ashaka kugwa ihonyabwoko aravye kuntu abahutu bafatwa arabisigura byose muri nyakete yandikiye umukuru w'igihugu Michel Micombero. Ariko byagiye gushika imbere y'imyaka ine bice binyibutsa ko mbega vyo bifitanye isano n'ivyo mwariko murasigura ko ababiteguye imbere yaho bishoboka ko ibimenyetso barabona hirya no hino bona ko ari n'umusirikare ko ari cyo gihe bako barategura abo bajerere canke n'igihe bako barategura amaliste mbe amaliste yo niba mwakoze amatohoza yoba yateguye ryari. Uburyo tubisigura nk'umuhinga biguma bitugarukana imbere cyane cyane kubera nyine ari ihonyabwoko. Cyo kwerekana ni twereka ingene bipangwa ugumye mu ingene bipangwa ni uza kubibona ntibishobora kuba mu mwaka umuco usanga biguma bigusubirana inyuma niko uza kuraba ibyabaye imbere yuko ubwo ntibyari ivyo nyene baza bariko barapanga. Usubiye inyuma rero uri kuraraba garuka ku ntwaro leta nikora ihonyabwoko leta ubwa mbere gushika mu 1965 dufise leta z'abantu. Izo z'abami ndasubiramwo nta namwe bavuga ko kubami abahutu n'abatutsi bigeze bicana ubwo ntiyatwara gutyo. Zivuyeho mu 1966 ziza gusubirirwa na leta nitwa z'abahima imiryango y'abahima Icombero n'umucaba uyoya n'umucaba bagazana bafite hariya izo ni babita leta z'abahima. Igituma mvugi ariko mu Burundi basana badashaka kuvuga Uburundi muri anthropology leta zabwo nizo nyene leta hari leta y'abaganwa y'abami ni leta yo bita ntuzeye hatwara abo mu nda y'ingoma utari uwo mu nda y'ingoma ushobora kuba umugano niyo yariho. Hamare ubutegetsi abahima bagomba gutwara nubwo bwo mu nda y'ingoma aho hatwara gusa abo mu nda y'ingoma niko babushaka kuko ni nka advantage. Urumva ubu muganwa gusa ari ukuvuka mu nda y'ingoma. Abahima bagomba ubwo bwoko bw'intwaro hatwara gusa abavuka mu miryango y'iwanyu abo mu nda y'ingoma. Niho haza kuvamwo abahima bariko barabiraba bavuga ati none to uri kuraraba neza mu anthropology ukibaza wotwara gute hahora abaganwa byashoboka gute ko mu abahima baza gutwara nko mu nda y'ingoma ikibazo kica kiba abo bandi barundi bose bari ngaho batara abaganwa ucubagira gute kugira ngo wewe witware nko mu nda y'ingoma utari umugano. Nawe waza kuvamwo dutegerezwa kubica abo bandi kuko tuvuga abajiji cyangwa abahanze bari kuvuga natwe turagomba gutwara. Abahima bafite ico kibazo ntishobora gutwara mu nda y'ingoma tuze gutwara mu Kayanza gutwara mu Cibitoki iyi ni imiryango ihari ntibashobora kutwemera ko tuba mu nda y'ingoma. Naho baca bibaza uri kuraba neza ibyo birumvikana za kwibaza tugomba gutwara nyine nk'abo mu nda y'ingoma dukora gute. Naho haca hazamwo plan de genocide bishobora gusa ari uko nyabantu bose ugerageje kubatikiza ugiye kuraba neza politiki z'abahima zabaye cyoshoboka ko turonka uburyo bwo gutikiza abo bandi bose mu miryango yose mu ntara zose kugira twitwarire nk'abahima. Nivyo byavuyemo plan de genocide. Cyambere ni ubutegetsi ifoko ndongo ubutegetsi cyo ni kimwe nico biraza kubutwara. Kabiri umugambwe na w'abadasigana kuye hose ndegerezwa kubutwara yarabikoze acarabutwara wenyene nije ntegerezwa kubitwara yakizira kutwarwa n'urundi rwego kubera ikatagomba ko twagwa n'urundi rwego bijya bariko baravuga ntagomba kutari umuhima ari watwara ibyo agiye gukora akeneye hose mu byaza gukoresha ko twagwa n'abahima urumva byamaze gutanga ibyo mu nda y'ingoma. Naho rero reka ndavyikarukane ko ze kubyitwara n'abasimba naniye n'abantutse n'abamworoha mworoha yatwara jere ubu nyene
bejeje gutora yuko na Emiri mworoha by'ukuri n'umuhima gute nico gituma aza kuma babandanya twara gerere kuko ibyo tuzi kubera ari umunyengozi twanumwe yibaza ko ari umuhima Emiri mworoha avuka mu miryango y'abahima ibyo byatowe nico gituma aza kugumaho atwara gerere nico gituma aza kwigisha neza cyane aza kwigisha neza ku buryo baza kubikora urumva rero ufatiye kuri ibyo bya indayi bagomba gutwara nk'abo mu ndayigo muraza kuraba mu nyuma nabuze abo bandi bajahe kubica naho rero tubica gute niho nyabwoko ugiye kuraba ibiza kubico gihe biza byatangwa kuramwe abambere abari abasoda bishwe muri za 60 bari mu Bubirigi bose barabahamagara agaca bica ihonyabwoko ry'abahutu ryatanguye si mu 72 ritangura kuva 65 kuva bafashe ubutegetsi baraza gutangura kuramwe abambere bose aguma bagiriza yuko bagombye kugira ntuze amakudeta gutembagaza ubutegetsi bwa Micombero bakabacira urubanza rutarigo mugauza kuraba abahutu baca bicwa abo n'abambere ubu biroroshe kubona neza ariko arakuramwo abasoda bose n'abandi bose bitwa ko abari abaministre babami n'abandi abantu bose batugenge kuko ariko arategura icyo azokora 72 mu 72 byitwa ko azoba yamaze kuronka ibikoresho byose ashaka umugambwe yashizeho abantu batwara hose mu gisirikare abashaka mu progress aho yaziye gusa ikintu citwa firimbi ifirimbi nimumva ku 29 mugijira ifirimbi nkababwira ko nafashe umwami ntare 5 nukuvuga Micombero amwita ntare wa nyuma nukuvuga umwami wa nyuma namufashe muce muca kuri nukuvuga babahutu muce mutikiza kuko nukuvuga ubutegetsi bw'abahima buzotangura 72 mugabo usubiye mugakoresha amajambo 65 iki abamenyesha makuru mu kibuge neza igihe bakura abami leta ya Micombero bazoyita Revolution du 28 Novembre 1966 Revolution muri anthropologie ni igihe uva ahantu heza habi ukagira ikintu kidutwara heza gusumbya navuze intwaro y'abami ku ntwaro y'abami nta bahutu bicwa ku ntwaro z'abami nta bahutu n'abatutsi bicana ku ntwaro z'abami ivyo byabigize Burundi utekanye kuri ico kibazo igihe kuri izo ntwaro zitwarira bose zituma abantu bataryana azikuye hariho uwo aza kudutwara aza kuvuga ko agize revolution ni ukuvuga ko turateye imbere cyane abo rero baza gutera imbere cyane ngiye kuraba nabo mu miryango y'abahima kuko abandi basigaye baca batangura guhonywa ubwo nyene nizo ntwaro rero ziza gukurikira ziracoroha kubona ariyo kwa Micombero ariyo kwa Bagaza ariyo kwa Buyoya ni bafise ama politiki kandi muri genocide nico cizo bavuga ubu ndaba gusa politike zabo kugira nje ndakubwira yuko ryariho nyabwoko politike zabo zizoba izu kugerageza kugumana ubutegetsi mu miryango y'abahima basigara kwegera ko gusa mugabo ubutegetsi icitwa ubutegetsi bwose buza kuguma mu minwe yabo cyo gituma imyaka 40 uzotwagwa ari mu gisirikare ari mu ministre ari mu wiki uzotwagwa gusa n'abahima baciye gusa biyita abatutsi ngabo bo barazi uko batwara nk'abahima uko niko no sigura rero mvuga nti ihonyabwoko ntibitangura 72 cyatangwe imbere ya 72 nico bita execution mga planification yayo icikugarukana igihe nyene bafata ubutegetsi kuva abahima bafata ubutegetsi mu 1965 Micombero ushobora gukiriza urutoki nkarahira yarazi yuko abufatiye kugira ngo azoze guhonya abo bantu kugira ngo bo nyene nabo batware koko baganwa abahima batware nk'abahima bo mu nda y'ingoma nivyo uzobona mu Burundi gushika nino musi ari byo bitugarukana kuri abo ba Olivier
Nkurunziza amaze kuvuga gutyo ubuntu uza kurondera ntushobora gusanga nawe nyine ugatora ko akora muri iyo sanse y'abahima ntabyo nagira mwana wawe rero ubona ba Evariste Ngayimpenda ndabizi ko ari umuhima avuga atabara ibyo nyene Tasiye Sibomana n'umuhima aguma avuga ibisa n'ibyo nyine bya mico biraguma defanda intwaro yo mu nda yo ingoma urumva ntibishoboka ko baba barakozeho nyabwoko kuko iryo nyabwoko niyo ntwaro yabo ibatuma kuba ari bo baguma bakontorora ibintu byose byo mu Burundi nico gituma batagomba nyene ko nyemezwa kuvuga iby'iwabo biba intwaro yabo izoheze muga yateza kuba yaheze nyine igihe byemezwa ko yariyo hari hasi ubihana bica bihera utabigwa na ryaho nyabwoko benshi muri abo bose bohanwa kubera ugwa muri negationism cyangwa ukagwa muri complicité de génocide ayo n'amateko yose azoba yanditswemo naho ufata ikigwanda ukaza kuraba abantu bavuga bye n'ibyo bose urahanwa bimaze kwemezwa kirazira gusubira kurikura ko n'urudome na rumwe mu Rwanda babyita ngo n'ingengabitekerezo ya genocide ni kwitego ryanditse ku isi yose igiho nyabwoko si itegeko ry'i Rwanda si itegeko ry'i Burundi ni itegeko ry'inama mpuzamakungu niryo rivugiho nyabwoko icarico n'ingene barihana nico gituma bitumikana nyine batararyandika kandi riranditse nta bishasha bimwe byo mu ibyo bari kwandika mu Burundi si ibintu by'i Burundi ni ibintu by'iryo teko riza ryanditse ku isi yose nico gituma bumvise ntibararisohora uca wumvamwo n'umuntu atagomba ko risohoka kugira ngo nuko ryananiranye kwandika cyangwa ko rikeneye ibyo kwandika ntibishoboka ko impapuro zibiri z'ibintu biza byanditse mu Rwanda byanditse hose ku isi yose no mu Burundi byanditse ko byananiranye gusohoka ni ukuvuga harimo abantu batagomba gusa ko bisohoka nta bindi bituma atari gushaka guhakana ihonyabwoko nta bindi bituma rya tegeko ritarasohoka nta na kimwe bivugwa n'umukuru w'igihugu cyangwa bivugwa n'uwo ari we wese. Frederic tubabaze ikindi kibazo benshi baguma bibaza hari imfuvyi abapfakazi ibimuga abacitse ku icumu bamaze imisi batakamba kuvaho umugwi w'igihugu CNTB waruje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo uhereje ikiringo cayo ntiwongerwa no musi hariho imanza zitaheze aho hari imfuvyi hari abapfakazi batawe ku gahinga nuno musi bacitwa bamenja kuko ibyabo bikirimwo bene kubagandagurira babo mu ishirahamwe ryanyu Correctif niki muri ko murakora kugira ngo abo bantu basubizwa gateka mu kurindira ko ababahekuye bahanwa ariko ibyabo banzo babironke muri ko murakora iki kuri ico kibazo? Mu Correctif twashizeho ikintu citwa maison mideve ku ni nk'urwego kuva vyemejwe twaciye ducika abo kuza gutabara abo nyene vyakoze ko hariho bamwe biciwe abantu mugabo batatwawe amatongo hakaba biciwe abantu bakaba baratwawe n'amatongo hari ibintu byinshi abantu bagi bavuga ihonyabwoko ntibyakozwe gusa gusa nuko wabuze umuntu nuko kwibwa itongo biguma navyo nari ihonyabwoko je mvuga nti amatongo yibwe sukuvuga ntiyibwe mu vy'ukuri enda mu Gifaransa yarabaye genocide na nyine yakorewe ihonyabwoko bira nico uwica n'utwara itongo ry'uwo yishe nico kimwe si bibiri sukwiba niyo genocide nyene naho rero bimaze kwemezwa byose bimaze kwitwa ihonyabwoko ntibishobora gusubira kuburanwa nk'amatongo yibwe canke imodoka zibwe canke ibiki ni ibintu bya byo jambo rizoza mu Kirundi byabaye genocide ivyo rero bimaze kwemezwa bene byo bateza kubisubizwa atazi n'imanza zirinzwe gucibwa turi mu bantu twatwifuje nyine yuko severe yamaze kugenda ahantu bakavuga ariko atongo n'iryo kwanaka ndashobora gutanga nk'akarorero itongo ryo umugore twubakanye databukwe bararinyeretse baragiye kuri twereka ngaha kwa sobukwe mugo buririmwe muhima kuko amatongo ntiyimuka nico ciza c'amasi isi ntiyimuka
aho batwaye hari kwanaka mu Burundi umwe wese arazi urugo rw'uwo babana kuko twese turi ku masi iyo si ntiyigeze yimuka muri iyo myaka 50 kwabanaka haguma ari kwabanaka ugiye kuri ayo matongo baranakubwira uwo arimwo kwanze wabo ngahariye kuko nawe nyene yari mu yindi si akaza gutora iyo yuwo yishwe bakwereka ivyo bibiri igibwe ni nuwo arimwo barakwereka iwaba hariho urumva nawe arahafise usanga nta mpari na zimwe zategezwa kuba zirimo z'uko ayo matongo arayabo nyene yabaye genocide aho rero twasabye yuko mu bisanzwe CVR iri kirabikora aho kuja kubiburana muri tribunal CVR yategeza kugenda ibisubije aho nyene atire mu bwigisabo cyanyu ati uno munsi ibyo bikorwa byo gusubiza ababo ababiteshejwe gusubiza amazu canke ubundi butunzi turabona mu byo berekana baravuga ko hari n'abahagarikiwe amakonte yabo amafaranga ashiko mu kiga ca leta hari abandi amazu yabo yanyazwe imodoka zabo zishirwa mu bisata vya leta kubganya ati severe nice ikora ivyo bikorwa byose ikore kutabara imitima no gusubiza ababo ababinyazwe ubu byamaze kwemezwa icyambere cyo kugira ntusubire kwanikira umuntu aza kuburana ata amafaranga yiwe ku bintu byabaye genocide bimaze kwemeza ko iyo ni genocide birasubizwa bwa mbere nuko ntusubire kuza kumuruhisha nyamu victime nguje kuburana utaga amafaranga buri kare byategerezwa gusubizwa mu gifaransa par principe ataziri manza ziriho nakuye amatongo ntiyimuka bose baraza hani kwa naka kandi hatwawe n'uriya bose barabizi severi kirakora barakubwira aho ni kwa naka ni yategeza kugenda irisubije akaba hasigaye gusa ingene babisekanya birashoboka ko warimwo nawe nyene bayariguriye uwundi ivyo ntibihindura yuko nyatwavuga naka ni ingene gusa vamwo ivyo leta yategeza kuja kuraba ahubwo n'ingene uwo muntu avamwo umucika mwene ryo bararimusubiza aho ni mwijambo leta ikacifasha gusa ingene uwarimo avamwo uwo gufashwa n'uwavamwo mugabwibwo yitegeza kwitegura kuvamwo iyo niyo nkuru ya mbere bategeza kuhavuga iti mutegeza kwitegura kuvamwo hanyuma atamenye yaja n'ivyo leta yategeza kumenya ingene bavaho bagenda mugategeza kuvamwo kugira dusoze nuko korohereza ntuze kugira dusoze ikiganiro umwanya wahariwe ikiganiro ndabona uriko uregereza ku musozo dusigaje iminota 3 gusa mbega muri ko muraraba uno munsi kugira ngo akabi kabaye mu Burundi ntikaze gasubire abana bariko barakura ubu ugwaruka rukora c'ubwenge abatigeze babibona uno munsi babona amagufa yerekanwa bavyumva nk'umugani ni iki cokorwa kugira ngo ku mpande zose baba babikoze baba babikorewe babane mu mahoro atawanja wangura maze Uburundi bukomeze gutera imbere ku ruhande rwanyu ikintu ca mbere cyo gukora kuva itariki ya 21 Kigarama umwaka w'iki n'amashiga amategeko bemeje ko habaye icaha cibonye bwoko cagahomera ku miryango y'abahutu mu Burundi mu mwaka w'1942 kuva byemejwe uwo munsi bategerezwa gutangura kuvyigisha abana bose bwari guca bashimaze gushiraho icigwa cyo kubabwira mu Burundi harabaye ikintu kimeze gutya kibi cyane kugira ubwambire abantu bakimenye yuko ihonyabwoko ni icaha kibi cyane ukeneye ko abana bose mu Burundi bavyigishwa tumenya yuko muzeye cabaye ntabwo kabikubera ikigira gusugambira babimenye ihonyabwoko ritegezwa kumenyekana kugira nkiye n'umwe azorikora utegezwa kuryigisha kandi ukagigisha muri ubwo buryo no kugira abantu bose babimenye hamubwa kabiri ubugomba kubabwira aha mu Burundi hari abantu babi bakora ikibi kibishe nukuvuga ubugiye muri security y'abana utegeza kubibigisha nka kujya ubwira umwana kwirinda ntahavahura n'ishamba ngo havahura n'intambwe rushobora kubukundira abana bawe intambwe ikaba yaje ngo ntubabwire ko ari ikintu ntibishoboka ihonyabwoko rirasumba intambwe rirasumba ibikoko ni ikintu kibi cyane abana bategezwa kumenya
ubwa gatatu ni kubigisha umwana nawe aca kubaza ndabamenya gute utegerezwa kwiga kubategurira nyampundu ingene asa cyane usanga uri kurasigura ingene ihonyabwoko rikogwa kuko ryakozwe n'abantu bo mu Burundi se abantu bo hanze ni kuvuga turabana hakaca hazamwe ubwo buryo butatu bwo kurikora su kwica gusa harimo n'ubwo bundi buryo bubiri bwo kwica no kuvuga aba bagikora ibyo bya kabiri nubwo batacica baracakora ihonyabwoko muri ubwo buryo bwa kabiri nizo nduru zose